Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arashimira ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI n'ibindi bihugu avuga ko bikomeje guherekeza u Burundi mu nzira y'iterambere burimo. Ibi aherutse kubivugira mu nama ya kabiri y'igihugu yiga ku iterambere ry'igihugu. Inkuru Ijwi rya Amerika yakoze yifashishije abakunzi bayo, dusomerwa na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda. Yugurura ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kane mwaka 2023 ibikorwa vy'igihuriro rigira kabiri ryerekeye iterambere. Umukuru w'igihugu yaragarutse ku byaranguwe inyuma y'ihuriro rya mbere ryabaye ku magenekerezo ya 18-19 ukwezi kwa 11 mwaka 2021. Evariste Ndayishimiye yabwiye abitabiriye iryo koraniro ko hatunganijwe amanama menshi mu gihugu no mu makungu kugira habe gutahura ico leta y'u Burundi yifuza gushikako. Waramuswa igihugu cy'u Burundi ashima ko inyuma y'iryo huriro igihugu kiko kiratera intambwe mu iterambere. President Ndayishimiye ashimira makungu n'amashirahamwe mva makungu ku kuntu ariko araterera. Naho hari abashatse kudutobera mu bijanye n'ubutunzi, ubu turiko turisuganya dutunganya neza ikoreshwa ry'amafaranga y'igihugu, na cyane cyane mu gutunganya uburyo dukoresha ku mwaka dukurikije imigambi dufitiye abene gihugu. Tunegereje nuko abadusahiriza mu iterambere uno munsi tubona ibintu kumwe mu nzira yo kuzamura ubutunzi bw'igihugu. Ivyo biduha icyizere ko ibintu bigiye guhinduka bija mu nzira nziza kuko tudatamba twirorera. Iterambere ry'u Burundi umukuru w'igihugu ashima ko riko riratera intambwe. Hari abahinga mu by'ubutunzi bashikiriza ko riri ku rugero rwo hasi. Muri abo harimo Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo. Uwo muhinga nta kindi asaba indongozi z'igihugu atari uko zofatira akarorero ku gihugu ca Singapore cikukiye inyuma y'u Burundi. Ndikumana akabona ko naha igihugu ca Singapore cari gikwiye kubera abarundi icitegererezo. Turabati none babigemeje gutirumira kuri Singapore bahere kuri cohesion sociale nationale. Babana n'abanyagihugu bava mu moko atatu, harabava mu Bashinwa tuzo twasabye 15% bava muri za Malaysia, 17% bava mu Buhindi, 1% mu Banyaburayi. Nduru nta mishihano kandi bafite indimi zitatu, natwe dufise ururimi rumwe na culture imwe. Naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashima umuvuduko w'u Burundi inyuma y'ihuriro rya mbere ryo mu mwaka wa 2021, asanga hakiriho abarundi banigira muri menshi iryo terambere. Aka ni kamwe mu burorero atanga. Turacyafise kandi n'abarundi b'ibinebwe biziziwe n'imitima novuga ihumanye, uhimiriza gukora nabo bagahimiriza kwicara. Hari nk'umuntu wagira ngo ni incabwenge n'indongozi avuga ngo incabwenge zigiye mu burimyi n'ubworozi ngo zizoba zigiye ngo kurya imiti ngo abarimyi n'aborozi, ngo ni concurrence de royale ngo kuja mu burimyi n'ubworozi uri umuntu wize. Inyuma y'ihuriro rigira kabiri ryerekeye iterambere, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakebuye abagize leta, asaba gufata iya mbere mu kwerekana ivyo baranguye buri mezi 3 mu mafaranga leta iteganya gukoresha. Aho rero novuga nti urabawumva birenge ni ubarigwa ubunebwe ukwigira sindabibazwa mu ndongozi canye abakozi b'igihugu tugira tubisezerere. Nagira ndabwire ko mu nteguro y'itegeko rigenga amahera y'umwaka twashinze yuko igihe cyose azaheza amezi 3 tuzosuzuma dusanze ibitaranguwe ayo mahera tuzoca tuyajana mu bindi bikorwa. Ubwo bushikiranganje nabwo butakoze amanota buzoronka muzoca muvyumva. Iryo huriro rya kabiri ryerekeye iterambere ryitabiriwe n'abatandukanye begwa n'ubutunzi bw'igihugu, baba abari mu gihugu canke mu makungu, abaserukira amashirahamwe y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. Uhagarariye umuryango w'umwe bwa Buraya Claude Boshi mw'ijambo yashikirije yashimiye leta y'u Burundi ku kuntu iriko irakorana n'abayifasha mu iterambere, agashima ko yikubise agashi naho akiragahaze mu kwerekana ku mugaragaro ivyo iriko irarangura. Claude Boshi agasaba leta kurondera abahinga boyifasha gushira mu ngiro imigambi ifashwa n'amashirahamwe ya ONU ajejwe iterambere. Ayo mahuriro leta imaze gutunganya uko ari abiri afise ihangiro ko Burundi bwoba bwamaze kuva ku rutonde rw'ibihugu bikenye gushika mu mwaka wa 2040 bukaba bwagiye ku rutonde rw'ibihugu bitunze ku isi mu mwaka wa 2060.
mukomeje gutega amatwi radio ijwi ry'Amerika. General Jeff Nyaga wari umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba zoherejwe mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasezeye kuri iyo mirimo. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukrani bakomera uri Goma. Bwa mbere akigera mu mujyi wa Goma, General Jeff Nyaga yarahiriye abaturage bawo ko nta na rimwe ingabo z'inyeshyamba za M23 zizigera ziwufata cyangwa ngo ziwusatire. Icyo gihe M23 yarwanaga n'ingabo za Kongo FARDC mu misozi ya Kanyamasoro na Kibumba, uduce turi mu birometero 14 gusa mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. Mwibaruwa yo kwegura yagiye habona uyu mujenerali ukomoka mu gihugu cya Kenya yavuze ko impamvu nyamukuru ari ukuntu bamwe mu bayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamushyiraho igitutu no kumukanga kubera ikibazo cy'umutekano mucyo ukomeje kugaragara mu burasirazuba bw'igihugu. Mwibaruwa kandi yumvikanishije ko nta na rimwe abayobozi ba Kongo bigeze bagirira icyizere ingabo za EAC. Mu nama y'abakuru b'ibihugu ba EAC yabereye Bujumbura mu Burundi kuri tariki 9 z'ukwezi kwa kabiri gushize k'uyu mwaka, Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo yari yamenyesheje General Jeff Nyaga ko agomba gukora ibishoboka byose amahoro n'umutekano muri Kongo bikaboneka nk'uko misiyo bahawe bisobanura. Iyo nama y'Ibujumbura kandi yabaye mu gihe abaturage bo mu burasirazuba barimo bigaragambya mu miji ya Goma, Beni na Butembo bavuga ko ingabo za EAC ntacyo zibamariye. General Jeff Nyaga ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma tariki 22 ukwezi kwa kane mu cyumweru gishize, yemeje ko yiteguye kumena amaraso yaharanira ko amahoro arambye yagaruka mu ntara ya Kivu ya ruguru. Icyo gihe manda ya mbere y'amezi 6 y'ingabo za EAC yari imaze kurangira. Kwegura gutunguranye kwa General Jeff Nyaga kwakiwe mu buryo butandukanye muri Kongo. David Karambi Fati, umuyobozi wa community y'abatutsi mu ntara ya Kivu ya ruguru, avuga ko kugeza ubu ntacyo abakongomani bashobora kwicuza ku kwegura kwa Jeff Nyaga. Kwegura kuri ya muyobozi w'ingabo za East African General Major Nyaga, ziriya ngabo turaziyambaza ariko nta nicyo zitumarira. Urebye ukuntu abaturage b'amoko yose bahunze hano bakava Rucuro, bakava Masisi, bakava Nyiragongo, bakaba bari mu maka déplacés internes ziri hano muri umujyi wa Goma no mu nkengero zawo. Icyo twe dutegereje kuri izi force ni umwaka twazibonyeho kuko nta bisubizo twabonyeho. Naho kuri Tomada Kemuiti, umuyobozi wungirije wa société civile ku rwego rw'igihugu muri Kongo, agira ati: General Jeff Nyaga ni umugabo kandi uzi ibyo gukora, yabonye ko ibyo yategetswe gukora bitarimo gushoboka, ubwo rero ahisemo kwegura ku mirimo ye ibintu bitaraba bibi. Twese turazi ko manda ya mbere ya EAC rwose ntacyo yagezeho, kandi EAC yaje muri Kongo mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano. Ubwo rero Jeff Nyaga we abonye bidashobotse ahisemo kwegura. Ibi ni nabyo abandi bose bagakwiye kugenderaho, cyane cyane abayobozi b'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Kandi abaturage ubu ngubu icyo dukeneye cyangombwa ni ukubona ingabo za EAC zijya ku rugamba zikarwana. Ubu mu burasirazuba bwa Kongo harabarirwa ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zigera ku 3,000 zaturutse mu bihugu bya Kenya, Sudani y'Epfo, Uganda no mu Burundi. Jimmy Shukrani bakomera, ijwi ry'Amerika, Igoma. Hagati aho ku rubuga rwa Twitter, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wanditse ko urwandiko rwitirirwa General Jeff Nyaga ari uruhimbano. Mu Rwanda mu karere ka Rusizi hatahuwe imibiri irenga 800 bivugwa ko ari yabishwe mu mwaka w'1994. Ni imibiri irimo gutahurwa mu isambu ya Paruwasi Gatulika ya Mibirizi mu karere ka Rusizi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima adufitiye inkuru irambuye. Abantu turasanga bahambiriye, bafite ibimenyetso bari bahambiriye amaboko, amaguru. Ngezo haraho twasanze mu cyobo kimwe abantu 6. Ahabonetse iyi mibiri ni mu isambu iri muri metero zitageze ku 100 uvuye ku nyubako za Paruwasi ya Mibirizi iri ku buso bwa hegitari zirenga 30.
ni ku gasozi kitaruye ingo z'abaturage. Kuva ku muhanda wa kaburimbo Bugarama Kamembe ugera aho imibiri yabonetse hari intera igera hafi ku birometero 15. Abaturage bavuga ko imbarutso yo kumenya ko aha hari imibiri yabaye umushinga wo guca amaterasi y'indinganire watangiye gukorwa mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu. Turi muri icyo gikorwa cyo guca amaterasi twatangiye kubona imibiri ya mbere, dukomeza no guca amaterasi uko duca amaterasi ko buri munsi abo twatangiranye 2, uyu munsi umwe tukabona 4, uyu munsi tukabona 6, naho twageze kuri 20 Uyu wa gatanu wari umunsi ugira uwa 4 inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zifashe icyemezo cyo guhagarika ikorwa ry'amaterasi, imbaraga zigashyirwa mu gushakisha imibiri. Ubwo ni nabwo hatangiye kuboneka imibiri myinshi ku munsi, ku buryo ku mibare yo kugeza kuri uyu wa gatanu hari hamaze kuboneka igera kuri 874. Kuwa kabiri habonetse imibiri 254. Kuwa gatatu haboneka imibiri 245. Kuwa kane ejo habonetse imibiri 223. Yiyongeraga kuri twari twabonye mbere 91. Mbere y'iki cyumweru ni 291 twari dufite. Abaturage babarirwa mu bihumbi bo mu mirenge yegereye aha Mibirizi ndetse n'abakoraga mu materasi nibo barimo gufatikanya mu gushakisha iyi mibiri. Ku miryango y'ababuriye ababaha imibirizi, ibibazo no kumirwa nibyo byumvikana mu majwi yabo. Tukavuga ngo sikuki abakoze ibingibi batatanze amakuru, bari tukatibonye ku buryo bw'amaterasi bari barahisha amakuru nyine bari baranze kuyavuga. Ibyo byama bitera abantu agahinda kenshi no gukomereka imitima. Ikitubabaza cyane nuko abantu nyirizina batahigwaga kandi ubona bari batuye hafi yaho batigeze baduhereza amakuru. Kabone kugeza n'uyu mwanya badashobora kutubwiza ukuri. Imibiri twashoboye kubona twashyirwa mu rwibutso, twabonaga itangana n'abantu baguye hano, tukibaza ngo ese abandi barengeye, tukabura n'abaduha amakuru ngo tumenye ahantu abantu bacu babaherereye. Ndetse kuri bamwe ibi ni intambamyi ku nzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Nyine ibintu byatumye dusubiza ibubisi, dutekereza kure. Nyine ni ikibazo gikomeye, uretse ko Imana yadufashamo nyine ubumwe n'ubwiyunge bukatuzamo, ariko birababaje kuba umuntu yarazi azi ahantu abantu bacu bari ntabivuge ngo twe cyane bari, aho akavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge biragoye. Abarokokiye aha ku kiliziya ya Mibirizi bari bahahungiye mu gihe cya Jenoside mu 1994 bavuga ko abatutsi bahiciwe babarirwa mu bihumbi 12. Bongeraho ko nyuma y'imyaka 29 abataraboneka ngo bashyingurwe bakiri benshi. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zigasaba waba afite amakuru ko hari imibiri yabishwe muri Jenoside itaraboneka kuyamenyesha ubuyobozi kugira ngo ishyingurwe. By'umwihariko Bwana Ndagijimana Louis Munyemanzi, umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri aka karere, agasaba abahamwe n'ibyaha bya Jenoside bahawe imbabazi gutanga umusanzu wuzuye muri iki gikorwa. Ku bantu bemeye icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse bakaba baranakibabariwe bakaba bararekuwe, nibo bantu twitezeho kuduha amakuru yimbitse nk'abantu babonye ibyo bikorwa, ndetse tunabasaba ko mu by'ukuri nk'abantu abanyarwanda bahaye imbabazi bagira umutima wo kugaragaza amakuru yose baba barahishe cyangwa se baba